iyo sitira imisozi itera ibintu binini bimwe bikomeye ariko byo gusatura kije konona ukubita ko rimwe. Ndabanza mpere ku Barundi. Abambanjirije yavuze ukuntu hagiye kwigisha Burundi, ariko hari akantu yibagiwe. Hari radio yari Radio Rwanda 1994. Twambuka ari hakurya hari umuntu wari uyifite witwaga niba ari Kayijuka, hari niba ntibeshe cyangwa se Kayinamura, engineer Kayinamura. Twageze mu buhungiro ahita yijane Burundi. Ubu yitwa Radio Rema, n'abasenedede bayifite bayikoresha. Iyo we n'uwitwa Kamanzi Jean Claude. Mission nk'umuntu warushinzwe iperereza ryo hanze mara y'amezi 5, cyo gihe Nkuru Nziza yarakiriho. Ariko nimugoroyo twaba turi nko kuri Hotel Dirac, nta bindi baga kupanga abatutsi nibuze umwe cyangwa babiri kuntu barabica. Ndabaramukije mwese banywanyi bacu mubana natwe kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri reshida ya YouTube ya ICTV. No mwanya w'amakuru agezweho avugwa, tugiye kugaruka ku munsi ukwikwikira igenekerezo rya mbere z'ukwezi kw'indwi umwaka 2026. Burundi bwahimbaje umunsi wo kwikukira. Abakurikira imbuga ngurukana bumenyi, abakurikira ibinyamakuru bitandukanye, mwabonye ko hari ibyavuzwe ndetse tukaba twumvirije n'ijambo umukuru w'igihugu yashikirije. Tugiye kugaruka kuri bimwe bidasanzwe mu byashikirijwe n'umukuru w'igihugu, ndetse tuze no kugaruka kubo umukuru w'igihugu yifatiye mu gahanga. Muri ano makuru turaza kugaruka ku bushobozi bw'igisirikare cy'u Burundi guhangana n'umwansi. Turaza kubabwira ibintu bimaramaje bivugwa mu gisirikare cy'u Burundi, ndetse tuze no kugenda tugaruka ku yandi makuru yagiye aravugwa cyane. Hari amafoto yahanahanywe hirya no hino, aho bamwe bagiye bavuga ko Neva akomeje kwipanga, ariko bakavuga ko gutera u Rwanda bizomukwegera. Bikavugwa ko zirya ngabo mwabonye uno munsi n'udukoresho dushasha ngo zari zimaze iminsi zigishwa na FDL ku buryo bwatanzwe n'indongozi za P5 hamwe na leta ya Kinshasa. Amakuru yo mwibanga kandi akavuga ko P5 leta y'u Burundi, Kinshasa ndetse na FDR ndetse n'abandi ba mercenaires bose bakomeje umugambi wo gusenyura leta y'u Rwanda. Ico bikoze ngo Burundi buzohagirira ivyago bikomeye, kuko bizotuma n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD busambugwa. Ivyo bamwe bavuga ko Perezida Neva agiye gukwegera igihugu c'u Burundi. Ayo namwe mu makuru yavuzwe nyuma y'ivyagiye biraba, ndetse amakuru amwe agenda arava mwibanga. Mu minsi heze mwarumvishe uko wahoze muri FDLR yatanze ubuhamya mu gihe yari mu kiganiro mu Rwanda. Uyo nawe rero akaba ari uwahoze muri FDLR, akavuga ukuntu CNDD-FDD ikorana na FDLR mu kugwanya u Rwanda. Kindi kandi bakavuga ukuntu ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwagiye burakora ibishoboka byose mu kugira bukwiragize ingengabitekerezo ya jenoside ndetse n'ivyamoko na cyane mu ntambara barimwo muri Congo, aho rero CNDD-FDD ifise imigambi mibi yo kugwanya umuzina mututsi wese. Ivyo rero bikaba vyaravuzwe mu buhamya bwatanzwe n'umwe mu bahoze muri FDLR. Ayo makuru yose yaravuzwe, ariko benshi bakibaza bati ibi bintu Burundi buriko birishoramwo mu vy'ukuri byo bari ibiki? Uyu musaza yahoze muri FDLR akaba yitwa retired Colonel Augustin Shimirimana abamutazira Bora, akaba yatanze ubuhamya bukomeye cyane, aho benshi bavuga ko ubuhamya bukomeye cyane. FARDC Abarundi amasano nayahe. Ndabanza mpere ku Barundi. Abambanjirije yavuze ukuntu hagiye kwigisha Burundi, ariko hari akantu yibagiwe. Hari radio yari Radio Rwanda 1994. Twambuka ari hakurya hari umuntu wari uyifite witwaga niba ari Kayijuka, hari niba ntibeshe cyangwa se Kayinamura, engineer Kayinamura. Twageze mu buhungiro ahita yijane Burundi.
ubu yitwa radiyo rema, ni abasenedede bayifite bayikoresha, iyobowe n'uwitwa Kamanzi Jean Claude. Ako wenda ni ukugira ngo nkamwibutse, cyangwa niba atari by'ubwo nawe aragira. Noneho ngarutse ku Barundi, nongeye kugira icyo mbavugaho. Abarundi bafite ideoloji yacu nyine ya Hutu yo kwanga Abatutsi, kuko CNDD FDD ishingura Lubumbashi na za Pweto barenzeho babigizemo uruhari, bivugitse ngo bagendera ku mafunzo cyangwa ku nama abagisifari babaga babahaye. Na n'uyu munsi niyo bafite, kuko nagize amahirwe muri 2015, sinzi niba icyo gihe kuba nabamenya, nagize amahirwe ariko ndabazi neza. 2015 n'ubundi bampayeyo misiyo nk'umuntu warushinzwe iperereza ryo hanze, mara y'amezi 5. Icyo gihe Nkurunziza yarakiriho, ariko nimugoroye twaba turi nko kuri Hotel Dirac, nta bindi baga ari kupanga Abatutsi nibuze umwe cyangwa babiri kuntu barabica. Ni gutyo deja ari nk'umujenerali de brigade witwa Kararuza bamurasha ari yondi, baraye babitegura, nje sinari mbazi uretse kuba mbyumva babivuga. Ariko ideoloji ntabwo navamo n'Abarundi bose mu byumve neza, ariko abasene FDD 80% ideoloji yabo ni yindi yacu yo kwanga Umututsi, cyane ko abitwa bagricole barabakada bose ba Dismas abenshi bakoreye training twazikoreye hamwe, nani babacumbikiye mu frere witwa Jeva barabana. Hari ikindi Abarundi rero bahuriyeho na MONUSCO na FDLR n'Abazarendo, twabishira hano hafi kuri cya gitero cyabaye cya M23 ibarasa hari Goma. Buriya M23 yabatesheje ibintu byinshi. Ni ukuvuga ngo MONUSCO hariya muri Goma yabaga ishinzwe renseignement technique, mu gihe FDLR yo yabaga ishinzwe gushaka renseignement yo kubutaka, kumenya uko RDF ideployinze nuko ku mupaka hameze. FARDC yo igashaka ibikoresho kugira ngo bazambuke bafite amakuru ahagije yo kurwana. Niyo babaga bari mu nama de coordination y'ukuntu ibitero bizagenda, coordination bayihaga FDLR, yari hagarariwe na Colonel Ruhinda uyoboraga CRAP. Ubwo babonye birapfuye rero, Kinshasa ihita ifata FDLR kubera wenda igitutu cy'amahanga, niko ntekereza. FDLR bayigira Abazarendo. Abazarendo bisobanuye ngo abakunda igihugu. Bivugitse ngo uyu munsi FDLR ntiwayibona, kuko ntiwayivangura na FARDC, ntiwayivangura na Nyatura, ntiwayivangura na Mayima yo kwa Karayire, ntiwayivangura n'abo basirikari bose, kuko bo Kisekedi yabasize mu gatebo. Uyo yahoze hari umurwanyi muri FDLR, akaba yitwa Retired Colonel Auguste Nshimiyimana, akaba bamutazira Bora. Mu kiganiro yatanze muri Unity Club Intwara Rumuri, n'ibiganiro byabaye akavugiramwe amabanga atari make, ndetse n'ukuntu ubutegetsi baga CNDD-FDD bukorana n'aba FDLR, ndetse n'ukuntu uno munsi ubu ibivugwa byerekana ko umugambi Burundi bufise wo kwifatanya na Kongo gusambura ubutegetsi bwa Kigali bawugeze kure. Ibi rero ni bimwe mu byagarutswe ko cyane, reka tureke kubiteba ko twagira tubanze tubahe ama update ku biriko biravugwa kuri uno munsi wo kwikukira, ndetse n'ivyavuzwe cyane ku mbuga ngurukana bumenyi bikaba byagiye bigarukwa ko ku mbuga zitandukanye. Uwo munsi rero Burundi bukaba bwahimbaje umunsi wo kwikukira, kimwe n'u Rwanda nago ruhimbaza umunsi wo kwikukira no munsi. Ico bikoze mu Rwanda hoho ntabwo uyu munsi ari umunsi uhimbazwa cyane, kubera ko kwikukira ku Rwanda gusa no kwateje ibibazo, na cyane kubera ko kwatumye hari abantu bamwe birukanwa mu gihugu, maze abandi bakita bene igihugu, mu gihe abandi bariko barangazwa. Ko kwikukira ku Rwanda rero ho kuzana inyishu mu guhuza abanyarwanda, ahubwo kwarateje ibyago bikomeye. Cyo gituma bamwe mu banyarwanda bavuga ko kwikukira nyako kwabaye mu gihe habaye kwibohora canke guhagarika jenoside, ndetse n'ivanguramoko byari birakorerwa abo mu bwoko bw'Abatutsi byabaye
kuva rero habaye ivyitwa independence ndetse hakabamo gucanishamwo ibice abanyarwanda. Ivyo byose ni ibiba bigenda bivugwa bikagarukwa ko hirya no hino. Tugaruke rero ku ijambo rya perezida Evaristo Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi, aho mu ijambo yashikirije yavuze bitari bike, ariko nanone hakaba hari ivyo twogaruka ko cane muri ivyo birori bitabonetswemwo n'uwahoze ari umushikiranganje wa mbere General Guillaume Bunyoni. Murazi ko yarekuwe mu minsi iheze, ubu akaba yidegemvya ndetse yaranatoye mitende. Agatogwasa nawe ni umwe mu bantu batagarutswe ko muri bino bikorwa ndetse no mu majambo. Eklezia Gatolika ndetse na Iprona bakaba bifatwe mu gahanga n'umukuru w'igihugu, ariko nanone perezida Ndayishimiye akaba ari igice cy'ingenzi abaca Barundi yirengagije. Ibi nivyo bikuru bikuru 14 bitangaje vyaranze ibirori vy'umunsi wo kwikukira tugiye kugaruka ko muri kano kanya. Ibirori vyo kwibuka imyaka 64 Uburundi bumaze bwikukiye birimwo utuntu tumwe tumwe dutangaje, tukaba twabegeranirije bimwe mu bitangaje vyaranze iyo sabukuru, navyo akaba ari ibi bikurikira. Uwahoze yitazira Mutamade ntiyabonetse mu birori. Bivugwa ko Alain Guillaume Bunyoni yamaze gutora mitende, ubu ameze neza. Ubu tukaba twari twiteze ko aza kugaragara ashajije mu ikoti akavyagira hafi yabegereye umwami wa Edeni. Bunyoni yoba azonyeguruka ryari aho anyegeye? Yoba ivya politiki yaciye abiheba akaba yibereye mu bindi? Ico ni ikibazo bamwe n'abandi bibajije. Mu migambwe n'amashirahamwe Ndayishimiye yahaye gasopo CNL. Mu migambwe n'amashirahamwe Ndayishimiye yahaye gasopo umugambwe CNL wa Gatogwasa nturimwo. Abo Ndayishimiye afise ko impungenge akaba bafise ko ikibazo gikomeye ni Eklezia, Iprona ndetse na Frodebu. Abo batatu akaba yabateye ivyatsi abagiriza kumurega ku mukoroni. Igitangaje Gatogwasa ntaco yamuvuze ko. Ndayishimiye ntakibona CNL ya Gwasa nk'intambamyi yiwe mu rugamba rwo kununuza igihugu. Ndayishimiye nta na kimwe yabwiye abarimyi mu gihe bangana n'ibice birenga 90% bakaba barihishwa amafaranga imbere y'umwavu, ariko irima rigeze bakabura wa mwavu na twa dufaranga twabo tugahererayo. Mu gihe rero icivugo c'isabukuru igira 64 kigira giti turi hamwe twese duhabuze intahi y'ukwikukira mu vy'ubutunzi. Biratangaje kubona umukuru w'igihugu atana kimwe yavuze ku burimyi mu gihe bugeze aharindimuka. Nta na kimwe rero yavuze ku bitoro ndetse n'amafaranga y'agaciro. Ibyo byose akaba ari ibibazo bikomeye bihanze igihugu c'u Burundi, ariko bikaba binatangaje mu gihe perezida Ndayishimiye yita umurimyi w'akarorero akavuga ko yashize uburimyi imbere karibwo buzosayura igihugu. Ubu ngubu akaba atajambo abarimyi bafise mu gihe hageze mu kuvuga ijambo rikomeye nk'iry'ukwikukira. Ndayishimiye yakibuye abantu usanga bageze mu myaka y'izabukuru ariko ugasanga n'ababeshi. Ndayishimiye ntiyadomye ko urutoke izo nararibonye gito kugira ngo abarundi bazimenye maze baziharire ivomo. Turazi ko nk'abariko asotera imvuga kuri zimukebura, ariko akabita bake bacanke sabansi b'igihugu. Ubu butumwa rero bwiwe twibaza ko ambasaderi Terence Ntahiraja yabwumvise, kandi niho yari yibereye muri ivyo birori nyene nawe yategerezwa kumva ubwo butumwa yagenewe na perezida Evaristo Ndayishimiye. Ubu butumwa bwa Ndayishimiye twibaza ko bwanashikiriye Karyanisha miryango Tade Nzigamasabo aherutse gushinga iradiyo yo kubiba urwanko. Abo rero babiri Ntahiraje ndetse na Nzigamasabo nibo bageze mu zabukuru, ariko bakaba baranyomoje mu bubeshi. Iyi ngingo Ndayishimiye nawe iramwerekeye kuko ubeshi bwiwe abarundi bavuga ko ari bwinshi cane ko yiyamira mu majambo, ariko ibikorwa bakarindira bakabura. Ariko arashikiriza ijambo kw'igenekerezo rya 30 z'ukwezi kwa gatandatu buca haba umunsi wo kwikukira.
umukuru w'igihugu yaragaragara nk'umuntu atanonotse kandi yihebuye, yavuga nk'utabishaka kandi mu ijwi wagira ngo riratuje ariko biboneka ko yoba arushe canke yihebuye. Ijambo ryose yarimaze avuga ashinze inkokora, amera nk'uwishimikiza ku mbaho zikoze intebe yari yicayeko mu gihe yariko arashikiriza ijambo. Twifashishije igipimo ca body language, aho umuntu uraba ukuntu ameze ukaba ushobora kubona uko amerewe muri ico gihe, biraboneka ko Ndayishimiye yari afise umuhangayiko udasanzwe. Uyu munsi naho rero nubwo yavuze ibinyoma, byaboneka ko afise umwete ukwiye wo kuduza ijwi kugira ngo abamwumviriza bamutahure, akaba yaranonotse biboneka ko afise inguvu bitandukanye n'ivyo twabonye ku munsi ubanziriza ukwikukira. Mu mwanya wo gushimira abasirikare bitanze kurusha abandi, hari izina rimwe ry'umusirikare Ndayishimiye yibagiye, ahava ararisoma mu nyuma barinze kubimwibutsa. Ntituzi ko ari amakosa ya Ndayishimiye canke biva ku bamufasha, ariko iri kosa ryaheruka no kuba vuba kw'igenekerezo rya mbere z'ukwezi kwa gatanu 2026 ku munsi mukuru w'abakozi. Aha naho rero yashimiye abantu 6 bagizwe n'abaserukira intara zitanu hamwe ndetse n'umukenyezi wiwe. Izo ntara yazitondeka mu kajagari, uriko uramwumviriza ntivyari vyoroshe gutondeka intara ya 3, ya 4 n'iya 5. Perezida aguma ari umuntu ariko nta burenganzira afise bwo kuguma yihenda ibihe byose, kubera ko aba yateguriwe ibintu kandi abategerezwa kubikurikira neza nk'uko biba vyanditse. Mwijambo yashikirije ku igenekerezo rya 30 ndetse n'iryo yashikirije kuri uno munsi igenekerezo rya mbere z'ukwezi kwa 7, Ndayishimiye avuga ko ubutare ari umurima rusange w'abarundi, ariko sivyo na gatoya. Yaba ari vyo, igitoro, imishahara, ifumbire ndetse n'ibindi ntibiba vyarayangaye mu Burundi. Ubutare bw'igihugu butibwe n'abampema yuzuye mu mezi make cane, Uburundi bwoba butanguye guhema, bukaba bwoba butanguye guhema budahemagiriza. Ubuhoho bwoba butoya koyoko, ubuhoho rero bukaba bugiye kwibwa atacamira, kuko Ndayishimiye yabushikanyemwo ya sosiyete y'ubusuma yitwa Sopebu yatuzanira igitoro kigahera mu nzira. Uno munsi akaba atanima y'igitoro iri mu Burundi. Ndayishimiye yavuze ko indongozi inezerwa, Perezida Ndayishimiye yavuze ko indongozi inezerwa abirongoye bababaye ngiyo ataba ari indongozi. Aha Ndayishimiye yivuze naho umengo arafise abandi ariko arabishirako, ariko mu vy'ukuri ni wanezerwa kandi abarundi bababaye. Akavuga ko ata abantu banezerewe nk'aboro, akavuga ko igihugu arico ca mbere gitunze kandi arico ca nyuma mw'isi. Birumvikana ko Perezida Ndayishimiye we aranezererwa, ariko abarongoye barababaye. Ngaha rero yivuze ubwiwe nyene yidomye ku rutoke. Ndayishimiye yagiriza abakoroni ko basize inyigisho mu mashure zivuga ko agateka ku Burundi kera de atakiriyo. Perezida Ndayishimiye ni umuswahili nk'uko yavyivugiye. Iki ni ikinyoma kuko muri kaminuza y'u Burundi mu gisata cigisha ivy'ubutare, ikarata zerekana ahari ubutare niho rero ziri kuva kera. Na bwa butare bwo mu Kirundo yabesha ko ari we yabwubuye, sivyo kuko ikarata ya kirya kibanza ibarizwa muri kaminuza y'u Burundi kuva kera cane. Hari ndetse n'ibindi bisata vya leta bibitse izo karata. Perezida Ndayishimiye ari umubeshi. Ubu rero nta kitubwira ubutare bwo mu Kirundo ari mu gacerere, kubera ko ivyo yavuze vyabonetse ko ataco biriko biramara. Ndayishimiye ahanura Perezida Kagame guhimbariza intahe yo kwikukira i Bujumbura ngo kuko urugamba ariho rwabereye. Perezida Ndayishimiye yagarutse kuri Perezida Kagame w'u Rwanda, aho yavuze ko ngo u Rwanda rutegerezwa kuza guhimbariza intahe yo kwikukira i Bujumbura. Abantu bakibaza ari u Rwanda n'u Burundi mu vy'ukuri igihugu cikwikiye ni ikihe? Turavye ku vy'iterambere ndetse n'ivyo abategetsi bagiye barangura, na cane cane ku butegetsi bwa FPR, aho ibintu vyari vyarasambaguritse nka vyose mu myaka 30 yonyene. Igihugu c'u Rwanda kikaba kimaze kwishira kw'ikarata y'isi, kikaba kimaze kwimaketinga umunsi igihugu c'u Rwanda. Aho ja hose mw'isi urashobora gusanga abantu
bakivuga. Ariko mu Burundi uvuze ko uri umurundi abantu bakubaza niba ico gihugu kiba kuri ino si, aba na cane cane ugiye mu bihugu bikomeye. Uku rero ni ukutagira isoni, kubera ko ivyo Perezida Ndayishimiye yavuze naho mu Rwanda bitera ngo de hari uvuga hari vugana ziba, kubera ko Kagame ntiyo kwiyambika ibara ryo kwiba imiliyaridi 54 zamaze kugenerwa urugomero. Perezida Paul Kagame ntiyo kubahuka gusogota umugeto wokeje mu ivi ry'umunyamitahe, ntiyo kubahuka kubwira abanyarwanda ko ubukwavu, imisiba, amavoka ndetse n'isazi ari byo bizozamura ubutunzi bw'u Rwanda. Perezida Paul Kagame ni umuperezida wiyubashe ku isi nzima, kubera ko aho afashe ijambo abategetsi bose baramwumvira. Kagame yarikukiye kurusha Ndayishimiye. Bujumbura si icitegererezo cyo kwikukira kurusha Kigali. Ukwikukira si amajambo, ahubwo ni ibikorwa. Ndayishimiye aragabisha Ekereziya ko ikorera umukoroni. Avuga ko iri shirahamwe rija kurega ubutegetsi bwiwe ku bazungu kandi atanga uvu bamufise ko. Ariko Ndayishimiye ntarahana ivyo, ariko Perezida Ndayishimiye ntahakana ivyo Ekereziya Katolika imurega. Ni ukuvuga ko yagabishije Ekereziya adafise ivyo abagiriza. Ekereziya izwi nk'idini ridakorera ku bwoba canke amarangamutima. Ndayishimiye niwe biboneka ko aryisemba ngo rimwumvira impuhwe, ariko mu by'ukuri mu gihe atarakora ivyo ategerezwa gukora mu gutorera inyinshi ibibazo bihanze igihugu, yo kwinumira kuko ntaco aba ariko arashikiriza abarundi co bakora mu bibazo barimwo. Umugambwe Hiporona nawo wahawe gasopo. Ndayishimiye awagiriza ko ufise agatima, avuga ko ngo kakirebagana, awagiriza ko ufise agatima kakirebagana. Ako gatima Ndayishimiye ntiyagasiguye neza, ariko umwumvirije neza ni agatima baba bafise Ndayishimiye yifuza ko kabaheramwo. Kuba rero kakirebagana ni ukuvuga kuba akikabonamwo ngo biramuraza adasinziriye, kuko abona ko uwo muganga ushobora kwivyukiranya umwanya n'umwanya. Tubibutse ko Iprona irimwo abantu bakuze kandi bo mu bwoko bw'abatutsi. Tugize iminsi tubabwira ko muri iki gihe Ndayishimiye yaburiye inyishu ibibazo bihanze igihugu. Ategerezwa kwereka abahutu yibaza ko ari ibijuju ko batosamazwa n'ibihanze igihugu, ahubwo bocungana n'abatutsi. Aka ni akamaramaza mu gihe umukuru w'igihugu avuga ko ari umukuru w'igihugu w'abarundi bose, akaba agifise iyo nzigo y'inzikira y'amoko, akaba anabigenderamwo, bikaba vyaranamutumye no kuja guhonya abatutsi bo muri Kongo, nk'uko ivyegeranyo bitandukanye bivyerekana, aho Burundi bufatikanije na FDLR ndetse na FARDC uwo munsi ivyo bariko barakora muri za Minembwe n'ahandi ari ibara ku mutemere. Ndayishimiye aridogera abanywanyi ba CNDD-FDD bizeye ko kugira ngo CNDD-FDD ive mu kangaratete itegerezwa gukorana n'abazungu. Anagabisha aba CNDD-FDD birukira ibihugu vy'abakoroni, mbere bakanarega umugambwe CNDD-FDD ku bakoroni. Ndayishimiye aratukagura bidasanzwe abashira habona amabi ya CNDD-FDD, abo barimwo abanyepolitike, abamenyesha amakuru ndetse n'abaharanira agateka kavuze na muntu. Avuga ko umwana yarezwe atibaraguza. Atanga akarorero ka kera cazira ko umwana abwira abavyeyi ko iwabo baraye ubusa. Biraboneka ko umukuru w'igihugu yitiranye igihugu bene urugo yubakanyemwo na Angelina Ndayishimiye. Kubwiwe abavuze ko yifatanije n'ibisuma vyivye, kubwiwe abavuze ko yifatanije n'ibisuma vyivye miliyaridi 54, abavuze ko afise uruhara mu gahoberabunwa kakorewe Christophe Sahabo ndetse n'ibindi, bameze nk'abana bibaraguza ko iwabo baraye ubusa. Dufise umukuru w'igihugu afise ugutahura guciriritse, kandi benshi bavuga ko iterambere ry'igihugu rikiri kure nk'ukwezi, mu gihe umukuru w'igihugu atikebutse ngo yikubita agashi, nayo ubundi ngo ibara rizorwa ibintu bizohangara mu Burundi. Ndabakengurukiye cane mwese bwabanye natwe marano makuru. Umugambi wa Perezida Ndayishimiye wo gufatanya na Tshisekedi kusambura ubutegetsi bw'u Rwanda urashobora kuzomusiga atembagaye kandi agatembagazwa na leta yiwe ndetse n'aba CNDD-FDD bose, kubera ko nta muntu n'umwe
yagerageje guhungabanya umutekano w'u Rwanda ngo vyijane bishobora kumugwa amahoro. Ako nakagohe tuvuniye abantu bose bipfuza kugirira nabi igihugu cy'u Rwanda, na cyane cyane ko twagiye tubona uburorero bwinshi ko wagerageje wese kugerageza guhungabanya u Rwanda agiye abona ayimbwa yaboneye ku mugezi. Ndabakengurikiye cyane aho muri hirya no hino.